Mwishirahamwe Parseme ngo barashima inama rukokoma buca iba ejo, inama rero yerekeye inagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu Burundi. Faustin Ndikumana umuyobozi ku rwego rw'igihugu ishirahamwe Parseme agashikiriza ko mbere n'umukuru w'igihugu bazoba ariho ari kandi ngo iyo nama azoyimaramwo amwanya utari muto. Ibi rero ngo biranezereje cyane kuko mbere ngo hazoba n'iyindi izokurikira. Ahambere ngo kazoba n'akaryo ko kuraba ko ivyavugiwe mu nama ya mbere bizoba vyashitsweko. Reka twumvirize Faustin Ndikumana. Nkuko mwavyumvise hari inama ikomeye cyane itegekanijwe guhera ejo kuigereza 19 Munyonyo izokorera mu Kigobe ihuza incabwenge zo mu Burundi n'izivuye hanze zihura n'abafata ingingo mu butegetsi hari kwisonga umukuru w'igihugu kugira bige ibijanye n'ubutunzi n'inyishu yavyo. N'akademuneza kadasanzwe dufise kuko ni ibintu twagumye dusaba kuva kera ico bita état généraux sur l'économie bahora muza ngatu ko turabisaba nagira mbonera akanya gukengurukira kabisa umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri ico gikorwa kibaye mukengurukira ico gikorwa kibaye kidasanzwe. Mbere tukifuza yuko ayo matariki yoba hamwe nk'amatariki agira afatirwe kugira habe umwuka mushasha mu bijanye n'intwari bereye n'ubutunzi muri iki gihugu. Kubera iki tuvuga yuko yoba amatariki adasanzwe ntibagirana nuko tuvuga tuti ubwa mbere uyo nama izobibaye hari kumuzo w'uburongozi bushasha nyene bw'umukuru w'igihugu ahari. Ico ni ikintu ca mbere gikomeye. Ikigira kabiri nuko irahaye akaryo incabwenge mu Burundi abahinga baronose ibintu bitari bike byo guhura bagahura nabo muri kibanza cyabo kikaboneka kikagaragara hamwe abantu baravuga ngo tuvugira mu kirere bira gute urumva ubuho tugira tubishikirize n'abandi bazoba baje babishikirize indongozi zikomeye z'igihugu ariho ziri. Ikindi kandi kitunezera nuko twumva ko umukuru w'igihugu ari wazoba arongoye iyo nama atari ngo kuza tumenyereye ngo kugurura ngo umuntu aruguru umukuru w'igihugu aruguriye ngo acagiye akahamara umwanya wose gushika inama iye. Ni ikintu kidasanzwe. Sinzi ko iyo nama mwari muyiherutsa umukuru w'igihugu yofata amasaha kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba ariko araganira n'abantu ariko aratera ivyumviro. Numva mengo ni ikintu kidasanzwe cyane aheruka gira na kera. Ikindi nuko mugabo dusaba tuti ibyo wabivuyemwo ibihave biba nk'inama yindi yo bibaye nk'izindi kuzo nguvu zibaye n'iyindi teguwe n'ibintu byerekana ubudasa n'ibyabo. Reka rero hashobore guca haba uburyo cyo bita cadre for kuko ibizo bivuyemwo bija mu ngiro no gukurikirana ingene biriko biraja mu ngiro kugira bihindure Uburundi. Bihindure Uburundi. Tugatera kamo n'abanyagihugu yuko mu gifaransa ndakunda kuvuga ngo action citoyenne dynamique harageze rero n'abarundi boza barumva nk'ivyo bintu byavuyemo bakavyumva bakabimenya kandi bagakurikirana ko biriko biraja mu bakabisaba kuko ivyo bigiye kuvugwa bivugira ni bije gukiza abarundi twebwe abarundi bose. Urumva rero byo kwigira sindabibazwa nibaza yuko hoba intambwe shasha y'ukuntu abarundi bazoza barakurikirana ingene ivyo bintu biriko biraja mu ngiro bakanabisaba. Kindi gutera kamo abantu cyane mu nzego zo hejuru baba gifise gushaka ibintu bidahinduka vyamaho. Abantu bashaka ibintu ko vyamye kumbure bibaha inyungu zinaka ariko haragera yuko ivyo bintu nabo nyene bikubita agashi bagahinduka kuko ahantu hose iyo hariko haraba ibintu bigira bihinduke hama abantu badashaka ko ibintu bivaho biri badashaka ibintu bivaho biri kubera bivuye aho biraca bamwe inyungu zaje ziragiye. Hagera igihe abarundi twiyumvira Uburundi tuzokwama abarundi uwo bahaye bagaca wese yiyumvire amaza ngahe yiyubakira yiyumvira iki none igihugu tugihaye bandi
yuko twoba tugihaye bande. Turateye akamo dushimitse uco gisata ku Barundi tubagira tuti harageze aho namwe mwumva ko ibintu ari vyanyu. Umukuru wiwe ariko arabaha okaziyo yuko ibintu mu vyumva ko ari gwanyu, izo nama zibaye mukamenya ivyavuyemo mukabaza ati ko bitari ko biraca mugabo ku bategetsi bo hejuru nabo bashobora kuba bamwegereye, ariko haragera yuko aba bagifise ibyiyumviro bishaje byo kuguma mu ngendo zitari zo kubona ubuhinduka. Igihugu kigakira iyi nama ikaza ivuga ati itugira twese ati duhinduke hanyuma duhindure Uburundi. Faustin Ndikumana hambere yanishyuye no ku bibazo by'abamenyesha makuru, twongere tumwumvirize. Hari ubaje ati umuntu ibizovuga ari zihe ngorane kumbure zoshimikirwa ko kumbure se no shabangwe inyishu naje nizi nzozisangira n'abandi, mugabo ivyo mbona bitegeza gushigimikirwa mu Burundi nibijanye n'intwari ibereye muri rusange, kuko intwari ibereye irahagaritse ibintu byinshi. Ibyo kuvuga ati byangenegwa byo tuma Burundi butera imbere turabifise, tuzogazo bigarukako kuvuga ati bisata byoteza imbere Burundi ndazi tubigarukako, mugabo hari ikibazo nyamukuru kisha kivuga kiki kubera ko ibyo tubifise kandi naho twatwo turafata iyo ntumbero kubera ko tunanira gushira mu ngiro. Icyo kibazo rero kitegeza kwishura, icyo kuzosanga gifatiye ku bijanye n'intwaro ibereye bijya byo kunta mu nzego biturire iki, mugabo twadufasa yuko byoca bifata icyo twita recommandation ibiva mu mugabo ifanga ibintu pratique bica bija mu ngiro. Ico rero turakize kuri ivyo by'intwari ibereye, turabona nibyo twafita nka préalable. Nubwo uvuga ati uburimyi n'ubworozi nibwo dushize imbere, n'amaprojet y'uburimyi n'ubworozi dushize imbere, amaprojet yashize imbere hakiya ntwari tabereye igiturire amaprojet ntashika ku ucategeza gushika. Bavuga ati dukeneye umuyaga nk'ubukwiye, dukeneye kubaka ingomero, intwari tabereye izi ngomero babona ngende dusazigenda, nicyo twita préalable. Hari ibyo twese mwese mushobora kuvuga nawe wo kubaza ati Uburundi ushobora tuje mu burimyi n'ubworozi tera imbere, mu burimyi n'ubworozi bashobora gutunganya kubera ko ibintu bitabishikako. Ubwo ntawe batuma kuzana inka gashazana inka za cyakazana nk'imbere cyangwa z'ubwoko, ubwo ntawe nawe uca bikora n'ibyo terazorero nka gute. Twitwa rero préalable, izo préalable rero tuzihagarara ko cyane kugira abantu bumve yuko ari nazo tugiye gukosora, kuko biroroshye kuvuga ati uturafise ubutare bwoteza imbere Burundi, rero cyoroshye kuvuga none ko ubutare ko burateza imbere Burundi burya naho rero izo préalable cy'ikintu gikomeye. Hanyuma kuvuga ngo makenga n'amakenga ngo harabaye inama rukokoma mugize ibintu ngo zabaye ntazo nari bwabone ziba zifise ingufu zingana gutyo, sisane bwabone sinari aho bwabona inama rukomaho batuma Abarundi bo hanze bagahura nabo ngaha nyene n'ibintamwe bagahura n'abandi bakomeye bo muri leta n'ibiki bose ari bo bari n'umukuru w'igahari bakamara iminsi ibiri bari hamwe. Iyo nta etage nari bwawe gutyo, bwa ni bwo bwambe no kucuma ni bwo bwambe kibari. Hanyuma ikindi nuko tubona bavuga ati ni edition ya mbere, urumva hazoca haza n'izindi, izo zindi no kuvuga tuti bya bindi tugeze. Urumva ibintu byose navuga ndazi ntibishaka bigira mu nzira, ngo ushize ati ko bakoranye mu kwicumi na rimwe kwa 2021 tuzadushaka gukorana paza mu kwicumi na rimwe nyene kwa 2022 tugeze. Urumva ko ari ibintu bigira mugaye izindi ziraba n'amarakomandation n'amaraporo ntabwo mbira no bateye komanda zizosohoka abantu bazibone bazijeko. Hama namwe muze mwize mufashe cyane kangura donc Abarundi.